Thank you. Welcome. Happy birthday to you. Thank you. We love you so much. Kata. Ngene kuzana imbugisha. Ababyeyi banyibarutse papa wanje na mama wanje Imana narakoze kwemerera Imana kundema kubona mutankuyemo mu nda cyangwa ngo munyice nkirakayoya. Ndabashimira cyane, mwarakoze babyeyi beza, ndabakunda. Imana ibahaze kuramba kugira ngo nanjye ndababere umugisha. Abantu munyikundira uko nyene kabisa, mukomeze mu nkunde. Mwankunze nta mpamvu, mukomeze mu nkunde nta mpamvu. Ndabakunda cyane. Ni ibintu by'imboneka rimwe kubona abantu nk'aba bashobora kuza mu rubanza rwawe. Ni ibintu by'imboneka rimwe kubona abantu nk'aba bashobora kuza mu rubanza rwawe bagahiba ibyo bari barimo ariko bakaza kugushyigikira. Mimi ni umwe mu bakinnyi b'amafilime asanzwe afite urukundo, asanzwe afite igikundiro. Urukundo ni byose. Iyo twerekanye urukundo muri twebwe abakinnyi hagati yacu n'abafana n'abadukunda nabo barakundana hagati yabo, kandi hacavaho cya kintu kuvuga ngo jende umufana wo kabanaka ngo ujya nawe n'umufana wo kabanaka, ugasanga mu bafana hamaze kujyamo ibintu by'amacakubiri. Mu gihe twari dufise urukundo cyane cyane abakurikirana ibikorwa byacu, ibyo twigisha mu mafilime twigisha urukundo, twigisha gukora ineza. Rero mbere yo kwigisha ibyo bindi byose dutegereza kwanza kubyerekana twebwe kugira ngo nabo twigisha bishobore kubafasha. Tuko turabashigikira, harimo no guhura, urabona twariye twanyoye, cyari bimeze neza. Tumaze ibisi tubona urukundo mu bakinnyi ba filime. Mbega hari ikintu dushobora kuzitega ejo canke ejo wundi bivuye ku rukundo mugiriranira hagati yanyu? Hello, murakomeye, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Ko ari hanze yacu mu nkundire babwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cyacu ari dushanye mushikizwa na Joe Omario kuri Agate TV. Uyu munsi ni anniversaire ya Mimi. Nkuko mubibona turi mu Kamenge muri building yitwa Kamenge Business House. Ni kwa Kijaja tuje gutora igato twamukoreshereje hama cyo tuyimusanza mu kibanza batubwiye yuko arimo. Mugumane natwe, ni ibintu bizakugenda neza cyane kandi bizakuba biryoshe. Mugumane natwe. Odi meze neza. Ego twari tuje gutora igato ya Mimi Mire twari twakoresheje ngaha anje, sinzi yuko mwayitoronse. Ego muronka amakomande menshi mwe, zose ni komande z'uyu munsi. Sa abantu benshi barifuza kumenya ukuntu igato zikogwa. Gato nk'igato yatwaye nk'amasangana gute? Si amasaha 6 gusa. Komande bisa amasaha 6, mugihe ushaka express naho amasaha 2. Tugiye kuri anniversaire y'umukobwa yitwa Mimi. Mimi rero uramuzi akina amafilime. Tujane nawe rero. Karibu, merci beaucoup. Yes, nkuko mubibona rero deje kuronka igato tugiye kuraba Mimi re ahantu ari. Aha hari kwa Kijaja Patisserie. Tugiye gufata umuduga turebe Mimi re nawe ahantu ari. Mugumane natwe. Nkuko mubibona ni birthday ya Mimi, yitabiriwe n'abantu benshi. Biraboneka yuko afise igikundiro ku bantu benshi bagiye batandukanye, haba abakobwa bakiri batoya, haba n'abamama. Urabona yuko basidukanye niyo nka kugira bifatanye nawe basangire umunsi
umunsi mukuru w'amavuko si vya bose kuba woronka abantu nk'aba baguserukako kuko ni ibintu by'imboneka rimwe kubona abantu nk'aba bashobora kuza mu rubanza rwawe. Ni ibintu by'imboneka rimwe kubona abantu nk'aba bashobora kuza mu rubanza rwawe bagaheba ibyo bari barimwo ariko bakaza kugushyigikira. Mimi ni umwe mu bakinnyi b'amafilme asanzwe afite urukundo, asanzwe afite igikundiro ku bantu benshi bagiye batandukanye. Nta myaka myinshi aramara muri bino bintu bya sinema ariko igihe gitoya amazemo amaze kugira abakunzi benshi bagiye batandukanye, haba mu Burundi haba no mu Rwanda. Urabizi ko aheruka no mu Rwanda aho yagiye kubandanya seri bari kumwe na Kiramani, seri iri kirarabwa ku rwego ruri hejuru. Nibaza yuko ari nk'umu ambassadeur muri industry ya sinema, araduserukira. Hari abantu benshi bamenye Burundi ku bwa Mimi, hari abantu benshi bumva bakunze Burundi biciye mu mpano ya Mimi. Hari abantu benshi rero bagiye batandukanye basanzwe bakina amafilme, mu kanya turabaraba dushobore kubavugisha. Harimo nka Kado Ravel, harimo nka Mede, mu kanya turaza kuyagana nabo kumane natwe. Umeze gute? Ndashima Imana. Waberewe first of all. Thank you. Nashaka kubona waberewe umwuka haciye tumbeye Kado bwa Anye yaje mu biki. Icambere naje muri rencontre y'umuryango Ineza Family. Rigira kabiri naho naje mu isabukuru, isabukuru nziza mukuru wanje Mimi Mireille. Yego. Reka mvuge ku isabukuru rya Mimi. Ni ibintu menga mwavyigumijemo. Hari abafana benshi bakunda Mimi ariko batashoboye kumenya ibi bintu. Kubera ko mwashimye kugira ibintu byanyu mwenyene no kwikunda. Nako bisanzwe si ibintu byacu twenyene. Isabukuru ni isabukuru niho umuntu yavukiye, si evenement uvuga ngo ugira utumira abantu, ugira ukore poste ngo nganda menshi ko nzokora isabukuru ngizi tariki. Ariko izo tariki iyo zigeze umuntu yavutse aribuka yuko Imana yamuhaye ubuzima. Abamwegereye bakabwirana, abashoboye kubimenya nibo baboneka. Sinovuga ko ari kosa kuba twabigize ibanga. Kuko si evenement, si lancement officiel ngo dukore amabashe n'amafishi. Yes. Kuri iyi rencontre ni bihe bintu byabaye utari witeze ko mbere binaryoshe n'indi muntu yakwifuza kumenya? Ibintu byo novuga ko muri Ineza, umuryango w'Ineza Family ufise udushamisi yose mufise udusurprise dushaje. Wende baza ntwashitse kare. Sinakubonye. Habaye udusurprise twinshi, twaryohewe, twatamvye, twasangiye. Nukuvuga ngo Ineza bamana gasha kabisa. Yego ni umuryango mwiza cyane. Yego. Twumvise Ineza tubana nk'abakinnyi b'amafilme batandukanye. Kubera iki hariho abakinnyi b'amafilme batarimwo n'abandi barimo? Icambere Ineza si umugwi w'abakinnyi b'amafilme. Ineza n'umugwi w'abakunzi ba Mimi Mireille. N'abakunzi ba Mimi Mireille bishize hamwe kugira ngo bashobore gufasha mu gikorwa cy'urukundo. Gufashanya, kuja gufasha imfuvyi, abapfakazi. Ariko iyo bikenewe rimwe turahura uku tugasangira, twebwe tutahuriye muri bya bikorwa dukunda byo gufasha gusa. Rero twe nimba mutubonamwe nuko dusanzwe turi abakinnyi ba filme ego, ariko imbere na mbere turabakunzi ba Mimi. Ego niyo mpamvu mutubona muri Ineza. Okay, muri Ineza turakubonamwe. Be nanyi marafise groupe kuvuga na Mimi nawe iyo groupe ayibarizwamo? Jewe kubwanje nta groupe y'abafana ndagira, babisaba kenshi kandi abasaba n'imbabazi. Ariko hari groupe y'abafana ba Mede. Yarimwo cyane gose. Okay, uko gushigikirana abakinnyi ba filme mufise. Hari impinduka kuzana muri industry ya film. Ego urukundo ni byose. Iyo twerekanye urukundo muri twebwe abakinnyi hagati yacu n'abafana n'abadukunda nabo barakundana hagati yabo, kandi hacavaho cya kintu kuvuga ngo jende umufana wo kwabanaka ngo ujya nayo n'umufana wo kwabanaka, ugasanga mu bafana hamaze kujyamwo ibintu by'amacakubiri. Mu gihe twe dufise urukundo cyane abakurikirana ibikorwa byacu, ivyo twigisha mu mafilme twigisha urukundo, twigisha gukora ineza. Rero mbere yo kwigisha ivyo bindi byose dutegereza kwanza kuvyerekana twebwe kugira ngo nabo twigisha bishobore kubafasha. Akajambo kamwe kuri Mimi. Namubwira ko ndamukunda cyane kandi amwifuriza isabukuru nziza. Ni umuntu mwiza cyane imbere n'inyuma.
uwo asenga iyo akorera imuhembere ivyo amaze gukora n'ivyo ariko imwongere n'inguvu zo gukora ineza akiri hano ku isi kuko ari ivyo bizobiba ubuzima buzokurikira urupfu. Nicyo kintu wohanura Mimi? Ikintu nomuhanura sinavuga ko ari ikintu nomuhanura ahubwo navuga ikintu nomushishikariza nomuteramwo intege cane akomeze umurimo mwiza yatanguye wo gufata mu mugongo abatishoboye n'umutima mwiza udafise benshi. Yego nico novuga ko ndamuteye intege kandi ndamushigikiye cyane. Yego Kadora verekana gushimire cyane. Ndagushimiye cyane gose Mario. Merci. Nkuko mubibona rero imbere za kamera turi kumwe na Amede musanzwe bamuzi mu mafilime agiye atandukanye. Ndabaramutsa cyane Amede nongera ndabaha ikaze kuri Yagatech TV. Abakoze cyane Yagatech TV turabaramukije nanje ndabatahije cyane nimba ari gutaha cyangwa ari kugenda nugutaha no gutasha ego no gutasha mu kirundi ciza. Ariko tumaze iminsi tuburana dupanga gukorana bipfa. Yego wowe ukavyica ahandi nanje nkaba arije ndavyica ikimwe ku kindi turababariranye imbere y'abakunzi bacu. Yes ariko vuba nizere ko tuzoronka ikiganiro kirambuye. Ego turi mu rubanza rwa Mimi aho yarase isabukuru ry'amavuko. Iri sabukuru ry'amavuko ni kihe kintu byakwigishije, ni kihe kintu cyane kuryoheye? Muri make jewe uru rubanza noneho rurimo ibintu bibiri. Muri make je sinaje guserebura isabukuru y'amavuko ya Mimi ahubwo naje kubafasha guserebura ikindi kintu bubatse citwa Ineza Family. Yes. Hari ikintu citwa Ineza donc reka ndage kucita ikintu ni nk'umugwi bakoze wa Ineza Family harimo ako kajambo kuko ineza uravyumva. Rero muri make ni ikintu kirengeye kugira isabukuru. Isabukuru urabizi by'iki gihe ngo gusuka k'amazi gusuka kana k'amazi ahubwo twebwe ikiyinye ni cyumviro cyavuye yego muri Mimi ni nacyo gituma bagifatanije isabukuru yiwe sinzi baravuza kubidusigurira neza ubwo agenda bizi kuva bigitangura. Rero uko ndabizi uhera bagitangura bariko bagenda bafasha abantu icyo nacyo wacize uwo ari we wese yoshirikira. Nuko rero jewe aha anye nukuvuga mba numva nezerewe cyane kuba ndiko ndashigikira ibintu nk'ibi. Uyu munsi yari rencontre yabahuza nk'abantu baba muri Ineza canke n'ubundi mwari muje gufasha? Twebwe jewe muri make urubanza kwanza nimba mwavyumvise neza ni urubanza rwa Ineza na Ineza yavutse umunsi nk'uyu. Nukuvuga ni anniversaire ya Ineza yabo bose hamwe ikaba ni anniversaire ya Mimi nkeka nibaza ko niko baza kubidusobanurira ngaho. Rero tuko turashigikira tuko turabashigikira harimo no guhura urabona twariye twanyoye cyari bimeze neza. Tumaze bisi tubona urukundo mu bakinyi ba filime mbega hari ikintu dushobora kuzitega ejo canke ejo wundi bivuye ku rukundo mugiriranira hagati yanyu? Yego urukundo twe turaruhorana kubera iyo umwagize ikibazo turamushyigikira iyo umwagize urubanza turaba kumwe nawe nta muntu nta muntu umva ntivyama vyera ngo de ariko urukundo rwo ni mu guitege kandi rurahari. Yego reka nze kuri Ineza ni umugwi w'abantu benshi basanzwe bakunda Mimi mbega nk'umuntu mushasha wewe ashobora kwinjira muri Ineza bigenze gute? Ivyo rero muza kwibaza bene Ineza kuko je sindi mu barongozi sindi muri bo kabisa ariko uko biri kose ndabizi kuva bigitangura nari kumwe nabo. Yego wifuza kuba kumwe nawe vraiment baramwakira. Yego muze kwibabaza. Yes reka twigira ku bikorwa byawe ni bihe bintu abafana kano kanya bo kwitega ko ni bihe 2025 bashobora kwitega ko ati Amede tugume turi update tugire subscribe kuri channel yiwe adufitiye bishasha ibi nibi channel yanje ni BMT Buja YouTube barayizi. Bitegura no kuri turafite ibikorwa byinshi turafite intore ntindi nizotangura kuza turafite n'izindi filme mugabo rero mu bikorwa novuga ko niko ndakora harimo n'amafilme azosokera ku yandi macano kujya kuntu uba wagurishije filme ukayigurisha ku wundi muntu canke akaguha akazi akaguha histoire ukora ukamukinira. Twebwe niko dukora turumva turagira realisation tugatanga abakinyi tugatanga na realisation tukamuha produit kwiye. Rero muzobibona no ku yandi macano filme ziwacu ni nyinshi guhera mu kwezi kwa kabiri zoba turiko turabahava. Yes Amede reka nagushimire cyane. Murakoze cyane. Urakoze. Yego. Thank you. Welcome. Happy birthday to you. Thank you. I love you so much. Thank you. Yeah. Wiyumva gute
gute Mimi? ndanezerewe. Abafana nk'aba bose baje ku bwawe. Oya bano n'abayineza z'abafana. Bano n'abayineza z'abafana. Nabo muri neza ariko bakongera akabafana bawe. Kata. Yari kuzana imbuga. Thank you so much. Abafata kugahuzu karajeshe poza. Rero turabaye ikaze yaguguye ko natwe tugwana biramenetse ko kuko ni ndetse Yagate TV. Thank you you so much. Muri abantu beza cyane muraturyohereje umunsi iyo ni Yagate TV then Mimi on the mic. Nukuri birangiye kugusuka kamazi kandi birangiye no kuba wayisize iyo gato nukuri kw'Imana igureza Banuri mana banuri mana banuri mana banuri mana banuri mana banugira neza murankunda 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 okay nanjye ndabakunda cyane tugira amahoro tugira amahoro tugira amahoro n'ubumwe n'urukundo muri Neza family shima Imana mu ijuru kubw'uyu munsi w'amavuko yanje nibuka sino munsi nabaye akabebi hoya ni umunsi nibuka kuza kwanje hano mu isi Imana yarakoze yabonye yuko nkwiye kubaho kuri nosi
ibona mu bantu benshi bari hano ku inosi na Mimi yoza hano ku isi kubw'umugambi wayo. Haleluya. Kandi umugambi wayo ni mwiza, kandi kubona yarandemye ndabishimira cyane. Haleluya. Imana yarakoze, yandemye kubw'umugambi wayo, kandi nanje ndayisaba kuba muri wa mugambi wayo ishaka kombamo. Icyo kintu ndayisaba uko bukeye uko bwije, kandi ihora ibinshoboza, kandi nizera ko nubizokomeza kubinshoboza muri uyu mwaka inyongeye. Mufashe tuyikomera amashyi menshi cyane, menshi. Thank you. Yaga Tech TV mwanzaniye gato, nani bamugisha. Ni umunezero udasanzwe. Irya gato ndayirisha iki? Ihaviniga man. Kubera iki? None we ntucubyumva. Ikinyobwa nacyo ni kikeneye. Ikinyobwa nini kirasanzwe kuri gato, twazanye gato tunanirwa n'ikinyobwa kweli. Ariko nibaza yuko wishimye. Umutima wawe wiyumva gute? Umva nezerewe, namwe murabibona. Ayashu. Mwatanze, murasirimba, kumene kugeza gutamba. Ndakunda gutambira Imana cyane. Kandi cyane ko umunsi nari mfite impamvu nyinshi zo gutamba. Yes. Imana yarandinze umwaka wose. Umuntu aba yaciye mu bintu byinshi, ingendo, iki, nafashe ingendo urabizi nyinshi, ariko Imana yarandinze. Nabonye ikiganza cyayo, ifite ibintu byinshi cyane Imana yankoreye. Yes. Muri uyu mwaka niko ntarabivuga, ubundi ni byinshi kamvuge kimwe. Nari maze imyaka myinshi cyane nsengera kuzabana na batoyi banje. Imyaka myinshi cyane ndabisengera, ariko bikoretse muri uyu mwaka uhetse. Oh, really? Yeah. Wow. Fise impamvu nyinshi zo gushima. Nishimye fise mwababonye ko bari hamwe umunsi turi kumwe, twe turahimbazanya Imana. Nta kiryoshe nk'icyo. Nabo ngomba kubarera. Ndabarerera mu Mana, bakorera Imana, kugira ngo n'ejo n'isaza bazosigare barakora, bakorera Imana. Waruka mu rugendo rwo mu Rwanda. U Rwanda ni urugendo rwagenze gute? Twitege iki inyuma y'urwo rugendo? Mu rugendo rwo mu Rwanda rero nta birenze ko sinaringiye mu kazi, naringiye muri mariage y'umugenzi wanje. Rero nta bikorwa nakozeyo, gusa nahagira ibihe byiza, nahuye na timu yo kwa Kiramani, tugirana ibihe byiza. Wagenze neza, namazeho iminsi mikeya, ariko naguwe neza. Nabonye ikiganiro kuri MI, Soro bago propose ko ukunda, baramwemereye. Soro ba. Ndamugaye cyane mu brother wanje. Yajya no mu brother wanje nyene. Yes. Nakaye kajambo wobwira umugwi wa Ineza? Umuryango wa Ineza nuko botera baje imbere, kandi bright kindness forever. Cyabumva icyo mvuze. Ineza ikayangana ibihe byose, ubuzima bwabo, aho baba, mu byo babamwo, Ineza ibarange. Kandi ndabakunda. Abayineza bino n'abandi bari mu Rwanda. Ndabakunda cyane. Yes. Akajambo kamwe ku bavyeyi bakwibarutse? Abavyeyi banyibarutse, papa wanje na mama wanje. Imana narakoze kwemerera Imana kundema. Kubona mutankuyemo mu nda cyangwa ngo munyice nkirakayoya. Ndabashimira cyane, mwarakoze bavyeyi beza. Ndabakunda, Imana ibahaze kuramba kugira ngo nanjye ndababera umugisha. Akajambo kamwe ku bantu bagukunda, bakororera, batari muri Ineza ariko batarumva sinabavyeyi bawe, ariko abantu bakwikundira uko nyene? Abantu munyikundira uko nyene kabisa, mukomeze mu nkunde. Mwankunze nta mpamvu, mukomeze mu nkunde nta mpamvu. Yes. Ndabakunda cyane, kandi ngigwa ko mvuga yuko mfise rencontre y'abakunzi banje. Rero uri umukunzi wanje, uri mu gihugu uri Burundi cyangwa uri hanze, bishobora ko ushaka kuza, ni karibu. Itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri nzafise rencontre y'abakunzi banje. Nzoze tunezererwane, tuzogirana ibihe byiza. Ni ikihe kintu 2024 kitagenze nko kuba bishaka, ariko uvuga ati icyo kintu jewe 2025 ntikizokigerako?
narifuza cyane gukora ibikorwa byanje ku giti cyanje ariko ntibyakunze nakuze bikeya ku byo nifuza cyangwa ku byo nategekanya gukora ariko nizeye neza ko Imana izoshoboza basi muri 2025 bigakorwa kandi hagakorwa n'ibirenze ibyo mpanga kubera Imana kandi murabizi Imana nizatuma bikunda niyo principe yanje. Yes, uvuze ibikorwa byawe ku giti cyanje basi ibikorwa bica kuri Mimi Mihaye official. YouTube ugiye kwikorera ko cyane bitega ibikorwa byawe byinshi ibyo nifuza Imana ihaze kwifuza kwanjye. Okay, hari abantu usanga bakunda uburyo ukoramo bakifuza ko mukorana. Abantu nk'abo iyo haje umuntu akubwira ati mfite impano nifuza gukina film ubakira gute bigenda gute? Ndabakira neza turaganira cyane ko urabona nka jewe nta bikorwa mbafise byinshi cyane kuryo noza n'abandi bakinyi no kuvuga ngo ndacari baciyubaka yego ndaciyubaka ariko nibansengere nikumbure nini yubaka nzubaka abandi kandi bizokunda. Ariko ndabakira neza tukaganira wabwiye ati ni mu bisengere wiyumvamo impano yisengere akanya n'akanya ntuzomye ko byagenze burya impano iricira inzira. Ego. Mimi je namaze kugiranira ibako ryo kujana nawe mwibarabara tugatemberana ufise abafana benshi b'umurengera ubaza ikintu bazi ko ari kibiri abantu benshi bagukunda ni kubera Imana nta kandi kantu kimbitse indani k'akabanga abandi bantu usanga badafise. Nanjye ndabakunda ahantu hose uciye bagenda barakuramutsa rega gukundwa n'amahirwe Oma gukundwa n'amahirwe kandi n'amahirwe atangwa n'Imana nukuri rero genda bifata kari favor y'Imana Imana ishirako hanyuma nyine abantu bakanyikundira ariko nabona ndakunditse nta bintu mfise bituma abantu bankunda wigikundira ariko uzi ko abafana banje banyise gukundira niyo group yanje yitwa Gikundira nagira yitwa Ineza oya Ineza iri ukwayo iri yakare y'abafana banje abakunzi banje sinabifata abafana bita abakunzi group yanje yitwa Gikundira. Yego rero abafana banyise Gikundira rero nitwa Gikundiro Mimi Mihaye. Yes ni Imana ibikora. Ego reka ndebe kwicisha amajambo menshi kuko uranarushe watanze wagize iki after party mbega ni he by the way I don't know bro sinzi ngo biragenda gute reka turindire iyo bija ndabona abafana bacanye gutaha ejo dufise rugendo dufise shooting numva nta kuruhuka ariko Imana izoshoboza. Ego bimerekana gushimire cyane ngenda kwifuriza happy birthday again. Thank you kandi ya Gatech TV mwakoze Imana ibamugisha cyane mwabonye ko mwanteture nimwe mwampaye akagato Imana ibamugisha nyine ku munsi wanje wa birthday nibura nashoboye kubona agato ariko hari ikintu ntarose nifuza nari nshaka ishugwe ibyo mu gihe numvise nifuza ishugwe cyane numva ndarishaka kugiye kuba byakunda ko nari n'umwanya ni kujya kurigura hariraba gusa nkumva ndishimye ariko nzogigurira none cyangiri kudafite inasenga arisenga uburyo abantu bose mpora numva ngo turakrashinga Mimi yareka bareka usanga ari byo ku muntu reka kubabeshira usanga mwanya ubawe nawe usanga we nawe nk'ububaza ukabakubita amapoto. Ariko byose ni byiza nanezerewe ibyo kunezerwa kwanjye nyine ni ukubundi kuba hano kuba muri ibi iyo ndabibayemo mba numva nishimye. Mimi we ku bwawe niwihe Mimi wowe wizimwo abandi bantu benshi batazi? Nizimwo Mimi ntuhava mbeshe ntubeshe sinona kwibeshe Mimi niyizimwo abantu batazi ni Mimi ari humble akunda abantu akunda Imana agakunda no gukorera Imana akumva yo kwicisha bugufi nyine nkumva ndakunda iyo ndi kumwe n'abantu nyine baciye bugufi cyangwa banyigisha guca bugufi ibyo bintu nyine ndabikunda cyane n'uwo Mimi niyizimo kandi nishaka kwibonamo kumbure sindiyibona nk'uko nifuza ndacyagerageza ndacyagwana ariko Mimi mba nifuza kubona ni Mimi aciye bugufi ni Mimi yubaha Imana ni Mimi akunda abantu Mimi akunda Imana Mimi akunda gusabana nyine n'abantu
Mimi akorera Imana mu zindi nguvu nyene, urumva ubu ndacarondeza sinzi nyene biracangoye, ariko nyene nuwo Mimi nyene mbega muri make nifuza kubona Mimi ameze uko Imana ishaka ko amera. Reka nakwazi kino kibazo ari naco ca nyuma. Hari filime wakiniye mu Rwanda n'abakiramana, twitege ko hari indi uzosohora canke vyahereye harya nyene? Oya ntibyahereye hariya, turifuza ko muri uyu mwaka tuzokongera gukora. Twizere ko bizogenda neza. Mimi, asante sana. Murakoze. Ego. Murakoze. Bye.